Ndasubiriye kubahereza kaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yacu ari nayo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV. None n'umwanya makuru agezeko ariko aragarukwako cane muri kano kanya irya nino nga mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kubabwira ku makuru ariko aravugwa cane mu birebana n'umutekano ndetse na politike. Ibintu vyakomeje gukomera cane ngaha mu gihugu c'u Burundi hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ariko nanone amakuru tubazaniye kano kanya ngo nuko ibombe iturikanye abansi ba Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kubabwira ku mujenerali yitwa Jules Ndihokubwayo, umujenerali uzwi cane ko yegereye Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu uyu mujenerali nyine ariko arakora mu buserukizi bw'u Burundi mu gihugu ca Uganda, ariko uyu mujenerali nyine akaba ari mu bagiye guhindura ibintu, aho ngo agiye guhindura ibintu bikomeye cane. Perezida Evariste Ndayishimiye ngo akaba ari we agiye kwifashisha mu kwikurako Reveriyano Ndikuriyo. Ni mu gihe vyavuzwe kenshi ko uyu mujenerali nyine Jules Ndihokubwayo ari we yafashije Perezida Evariste Ndayishimiye no kwikurako General Arenguiyome Bunyoni kugeza apfunzwe. Muri kano kanya turababwira amakuru yihuta ariko aradushikira, aho uyu mujenerali nyine yavuze ikintu gikomeye cane ku bw'abamwegereye, ati nta na hamwe canke nta gihugu na kimwe nigeze mbona kiyoborwa n'abami babiri, ariko mu Burundi nivyo turiko turabona aha. Ndabona ko Uburundi buyobowe na Perezida Ndayishimiye bukayoborwa kandi na Reveriyano Ndikuriyo, umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, kandi ivyo ngivyo ntago bibaho, sivyo twarwaniye. Uyu mujenerali Jules Ndihokubwayo harazwi cane ko ari umujenerali kuri ubu ngubu na General Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru by'igisirikare c'u Burundi atinya, bivanye n'ukugene no ku rugamba ngo yari umujenerali atagira ikinya cyo kwica canke co kurwana ku rugamba, aho uyu mujenerali nyine ngo yoba agiye no gukora ikintu gikomeye cane afatanije na Perezida Evariste Ndayishimiye mu kwikurako Reveriyano Ndikuriyo. Kuri ubu ngubu vyagaragaye yuko ashaka intebe y'umwami kandi vuba. Byose nyine tugiye kubigarukako, ibijanye n'amakuru y'ivyabaye mu gihe Reveriyano Ndikuriyo yakongerwa ikiringo co kurongora umugambwe CNDD-FDD, ukugene Perezida Evariste Ndayishimiye yari yatangatanze mu bajenero ndetse n'abandi bategetsi bakomeye cane kugira ngo Reveriyano Ndikuriyo ntasobere kuronka ikiringo co kurongora umugambwe CNDD-FDD, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yabona yuko ico kiringo naramuka acongerewe azaba abaye intambamyi ikomeye cane mu matora, kugira nyine Perezida Evariste Ndayishimiye asubire gutorwa mu mwaka wa 2027 ari ibintu bigiye kumugora cane. Perezida yaramamye, ariko nanone umwe mu bajenerali arahoyahoya avuga yuko Reveriyano Ndikuriyo muri kino gihe afise amanyama menshi cane ko yoba avyihojeje gakeya ivyo kumurwanya kongera gusubira gutorwa, akamubwira yuko azabimufashamwo maze bakabikora gahoro gahoro kugera Reveriyano Ndikuriyo nyine bamuciye intege. Ariko kuri ubu ngubu Reveriyano Ndikuriyo arafise imbaraga nyinshi cane tutazi iyo azikura, arafite igisirikare ciwe, arahabwa iteka rigenewe Perezida Ndayishimiye nawe nyine ararihabwa. Ni ukuvuga ko Reveriyano Ndikuriyo ivyo nyine cubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye yakagombye kuba akorerwa nawe nyine arabikorerwa. Ibigaragara yuko ari abami babiri bicaye ku ntebe imwe, kandi bizwi yuko ivyo ngivyo bitaza bishoboka. Twarababwiye ikijanye n'ukugene Reveriyano Ndikuriyo yahejeje kubaka igisirikare ciwe c'imbonerakure. Kuri ubu ngubu yaranagaragaye mu gikorane aherutse gutegura cyo gushimira Imana n'umuryango wiwe. Icyo gikorane nyine cyagaragayemwo imbonerakure ziri kuri defile zambaye nk'abasoda ndetse zambaye ibirato bishasha. Kuri ubu ngubu ivyo birato nyine ndetse n'iyo myambaro bivugwa yuko ari ivyo Reveriyano Ndikuriyo yoba agurira icyo gisoda ciwe.
twarababwiye inkuru twigeze kubabwira ukugene Perezida Evariste Ndayishimiye yari yahagaritse Reveriyano Ndikuriyo gukora ivyo byose, ariko nanone Reveriyano Ndikuriyo akabandanya kwereka Ndayishimiye ko ivyo ngivyo atopfuma abihagarika kuko arazi ivyo arimwo. Twarabonye rero igisirikare ca Reveriyano Ndikuriyo ku madefile ibikorerwa umukuru w'igihugu na Reveriyano Ndikuriyo divyo bimukorerwa. Reveriyano Ndikuriyo yarikuye mu kibanza c'ubushinga amateka. Reveriyano Ndikuriyo ariko araca ku mabuye, ku biti no ku mabuye. Muri kano kanya muri no nkuru twabateguriye turanababwira ibintu bikomeye cane Reveriyano Ndikuriyo yakoze, kigufa yakwiragije mu mugambwe CNDD FDD kuvyo bagiye kwagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye, aharimwo ngo ukwica igisirikare c'u Burundi, kurenga ku mategeko bashizeko mu gihe bakiri umuhari ugwana kugezaho umuhari nyine ubereye umugambwe CNDD FDD. Ivyo vyose nyine akaba ari amakosa akomeye cane Reveriyano Ndikuriyo yagiye arahimba kugira ngo azabone uko yikura ko Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari n'inkuru twabahaye mu makuru yacu yo hambere yo kuri igenekerezo rya 9 yavuga ukugene Reveriyano Ndikuriyo yoba ariko ararwanira umushinga amateka Shabani Nimubona yafatanywe amabido ashika 198 y'ibitoro byo mu bwoko bwa essence. Kuri ubu ngubu uyu mushinga amateka nyine bikavugwa yuko akorana na Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'abashaka kwikura ko Perezida Evariste Ndayishimiye babanje gukora ibintu bidashoboka mu Burundi, no kuvuga kuzibira igitorongo ntikize mu Burundi ndetse bagateza n'akajagari, igihugu kigapfa nk'uko mukibona muri kino gihe, kugira ngo nibagera igihe cyo kwikura ko Perezida Evariste Ndayishimiye abanyagihugu bose bazabone yuko yananiwe, bagomba kumwikura ko. Nyine amakuru abandanya kudushikira tugira ngo tubashikirize avuga ivy'urwo rugamba rukomeye cane Reveriyano Ndikuriyo ariko ararwana kugira ngo umugambwe CNDD FDD niyo waha amahirwe Perezida Evariste Ndayishimiye ko yakongera kuba umukandida wa CNDD FDD, ariko ikiringo ciwe atazagitwara ngo agiheze. Kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarahejeje kwikora ku nshuti ziwe z'abajenero kugira ngo bamufashe kwikura ko Reveriyano Ndikuriyo, nk'uko bamufashije no kwikura ko General Arengiyome Bunyoni. aho kuri ubu ngubu ibintu bibandanije gukomera cane. Muri ano makuru rero byinshi twabiguteguriye tugira ngo tubigushikirize. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, wakoresha kano karyo ugafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twatambukishije kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Mbonesha kure imwe rudende bageza ko amakuru aba yizewe aba ari karagaruka ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Reka ano makuru yacu tuyatangurire kuri iyi nkuru nyine yihuta, nk'uko nari mpejeje kubikubwira ibya Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye bishitse kure, kandi birerekana yuko ikintu kibi gishobora kuba umwanya n'umwanya. Ngo igisirikare ca Reveriyano Ndikuriyo kirabandanije gutera ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye. Nta na hamwe canke nta gihugu na kimwe nigeze mbona kiyoborwa n'abami babiri, ariko mu Burundi nivyo turimwo. Aha ndabona ko Uburundi buyobowe na Perezida Ndayishimiye bukayoborwa kandi na Reveriyo umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, kuko ibikorerwa Perezida Neva na Reveriyano nawe nyine arabikorerwa namba ari igisirikare Perezida Neva afise gwiwe, Reveriye Ndikuriyo nawe akagira gwiwe. Muri make inkuba zibiri mu Burundi zirasangira igicu, ugaca wibaza hagati ya Neva na Reveriye ninde aca aboneka nk'umunyantege nkeya. Dukoze umwihezo dusanga Perezida Neva atagishoboye gutegeka, kuko nta kuntu bamusuzugura bingana kuriya ntihagire na kimwe akora. Ibi ngibi nivyo byazamuye ishavu rikomeye cane. Aya akaba ari amajambo yavuzwe na General Jules Ndihokubwayo kuri ubu ngubu aserukiye Uburundi mu gihugu ca Uganda. Bikaba bizwi yuko ari umusirikare akomeye cane, umusirikare ufasha Neva mu bintu byari byo byose, umusirikare Neva yishimikije ko azomufasha kwikura ko abanzi biwe bose.
Ibombe iraturikanye abansi ba Neva. Generali Jules Ndihokubwayo agiye kuba uhindura urukino ruriko rurakinwa na Reveriyano Ndikuriyo. Uti byifashe gute? Uno mu Generali Jules Ndihokubwayo asanzwe ari we atwara ubuserukizi bw'u Burundi muri Uganda, akaba yagiyeyo yarahejeje gushira Generali Bunyoni mu gasho. Bunyoni muzi ko yariko aragerageza nawe nk'ivyo Reveriyano Ndikuriyo arimwo gukora muri kino gihe. Generali Jules Ndihokubwayo yarajejwe umutekano n'ubuzima bwa Perezida Neva. Icyo gihe Generali Bunyoni yafatwa, Generali Jules Ndihokubwayo niwe yateguye yongera arapanga anashira mu ngiro ifatwa rya Bunyoni, kuko murazi ko abandi bose bamutinya nk'Imana. Uku ni nako bimeze kuri Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Uyu mutegetsi ashaka kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, nubwo amashuri yiwe atabimwemerera, ariko kubera systeme ya CNDD-FDD wenyine yizera ko byose bishoboka. Niyo mpamvu yikuye mu nama nkenguzamateka. Uyu mutegetsi ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo yankishe Perezida Neva. Abanyagihugu, zimwe mu nyigisho zitanguye gukwiragizwa mu mugambwe mu bagumyabanga. Izo nyigisho zikaba zikwiragizwa na Reveriyano Ndikuriyo. Ni urupfu rwa Nkurunziza ruriko ruragaruka ko cane. Urwo rupfu nyine rwama rwagirijwe Perezida Evariste Ndayishimiye, nirwo Reveriyano Ndikuriyo ngo yoba ariko arishimikiza mu gutera ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye, avuga yuko ivyanyegejwe igihe kinini cose nyine igihe kinini bigiye gushirwa ahabona. Uko ni ukugira nyine ngo azabe intambamyi ikomeye cane kuri Perezida Neva mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Ica kabiri, amahera y'abasirikare bagiye kugwana muri Kongo. Ico nacyo nyine Reveriyano Ndikuriyo ariko aragishira imbere cane mu bicocoro vy'umugambwe CNDD-FDD ndetse no mu bagumyabanga bose, aho nyine abereka ko Perezida Evariste Ndayishimiye atariko arakorera abarundi, afise ukundi ariko arakora mu kwigwiza ko umutungo. Ico nacyo nyine akaba ari iturufu Reveriyano Ndikuriyo ariko arakoresha kugira ngo abo banyamugambwe babone yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atakagombye kuba akirongoye igihugu c'u Burundi, canke ngo yongerwa andi mahirwe yo kuba yarongora Uburundi mu kiringo ciwe ca kabiri ca gatatu, uko Perezida ariko asambura systeme ya CNDD-FDD. Ivyo nyine na Reveriyano Ndikuriyo akaba ariko arabivuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ivyo barwaniye atari vyo ari gushira mu ngiro. Reveriyano Ndikuriyo ntatinya no kuvuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yoba ariko arabasamburira umugambwe bivanye nuko ngo atakigendera ku mategeko y'umugambwe CNDD-FDD, kandi ngo ari wo wamutanze kugira ngo abe umukandida guserukira CNDD-FDD mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ica kane, gusuzugura abajenero no kubafungira ubusa, nk'uko nyine Reveriyano Ndikuriyo abivuga, aho Reveriyano Ndikuriyo n'ubu ngubu avuga yuko Perezida Ndayishimiye ngo yoba aziza ubusa Generali Arengiyome Bunyoni. Ibigaragara yuko hari umubano udasanzwe, ndetse n'amakuru yagiye agaragara yuko Reveriyano Ndikuriyo nubwo yagiye ariyoberanya, ariko yoba nawe nyine yarasangiye umugambi na Generali Arengiyome Bunyoni yo gukurako Neva ku butegetsi. Ayo makuru akongera akemezwa n'ibijyanye n'intambara ikomeye cyane iri kuba mu gihe umushingamateka Shabani Nimubona yafatanywa igitoro c'amagendo, aho amabido arenga nyine 198 yafatanywe umushingamateka. Reveriyano Ndikuriyo nawe akaba yaje muri iyi dosiye, ariko ibijanye n'ino nkuru turaza kubabwira bishasha n'ubundi twajeje kuronka mu kandi kanya. Rero uyu mujenerali twari turiko turagaruka ko Jules niwe agomba aze gusubiza ibintu ku murongo. Bagenzi, tugiye kubabwira amateka ya General Jules Ndihokubwayo na General Prime Niyongabo arongoye igisirikare c'u Burundi. Iyo amwumvishe arajugumira, co bikoze Reveriyano Ndikuriyo arashobora guhura n'akaga gakomeye cane. Reka dusubire inyuma gatoya tubibutse ko ntibigiye koroha. Angelina yisize ugwaga
ayo masanamu y'abo bategetsi nibaza ko muyabona. Uyu ni umunsi nyine wa nyuma w'igikorane aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yariko aravuga ijambo ryo gushima anashimira abamwizeye kumwongera ikindi kiringo ca kabiri co kuyobora uwo mugambwe. Uti ni igiki cakanze Neva na Angeline? Mwibuke ko twari twabashikirije ubutumwa tubabwira ingene nyakubahwa umukuru w'igihugu ingene yashobora kumuzunguruka kugira ashigikire Ndikuriyo Reverien kugira abandanye gutwara umugambwe wa CNDD-FDD, nawe azoheza akamushigikira mu kibanza c'umukuru w'igihugu. mu ikoraniro kaminuza ryarerekanye ibintu bidasanzwe. Perezida Ndayishimiye yaragondojwe aravyemera kumushigikira Reverien Ndikuriyo, ariko nanone avyemera atanavyemeye bivanye nuko yabanje kurwana intambara ikomeye cane kugira ngo uyo nyine bisiboneka yuko ari umwami wa kabiri ashaka gutegeka mu gihe umwami wa mbere akiriho, ariko akabona yuko uyo nyine Reverien Ndikuriyo hakaba haraje umuntu agira inama Perezida Evariste Ndayishimiye w'umujenerali ko yoba vyihojeje, nubwo Angeline yari afise amakenga menshi bivanye n'ihangana ryari rigize iminsi ryibonekeza hagati ya Reverien na Perezida. Angeline yoba yaragerageje kwereka Perezida amakenga yiwe, ariko Perezida hari uwundi mujenerali akomeye yamwijeje yuko yobimurekera azovyimenyera n'iyo Reverien Ndikuriyo yobahinduka agashaka ko umugambwe CNDD-FDD ariwe uha amahirwe yo kurongora igihugu, no kuvuga kuba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mwaka wa 2027. Amakenga Angeline ntiyigeze ateba, yaciye atangura kubikoresha amaso yiwe ko bakinwe na Reverien Ndikuriyo. Ati kuki Ndikuriyo imbere y'isinzi ry'abantu yinamuye ati iterambere tugendera ko canke tuhagaze ko twarihawe na Perezida Bagaza, no kuvuga yashatse kuvuga ko abandi ba Perezida atana kimwe bigeze bamarira igihugu ataco bamaze, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye bizwi yuko agize imyaka 5 arongoye igihugu c'u Burundi. no kuvuga ko nyine yashaka kwereka abanyagihugu ndetse n'abandi bari bakoraniye ngaho ko Ndayishimiye nawe nyine ataco yigeze amarira u Burundi. Aho nyine Perezida Neva yarahejeje kubona ko amakenga y'umupfasoni wiwe atari ay'ubusa. Mbega ni kuki Reverien yamaze kwigarurira imitima y'abagumyabanga bose ushikaho Perezida Neva yisanze hafi ya bose baramuvuye ko gusa Perezida yakoze umwanya muremure yawumaze mu madiri y'amahera muri Kongo, mu ntambara yashoyemwo abasirikare b'igihugu bagiyemwo guserukira inyungu ziwe. Hama Ndikuriyo nawe ati nakubonye aca nawe akora politike yo kwiyegereza abanyagihugu. uno munsi Reverien Ndikuriyo afise ijambo rikomeye kuri Neva gusumba uko Neva arifise kuri Reverien Ndikuriyo, ari nayo turufu twababwiye haruguru ko Ndikuriyo ashaka gukoresha kugira ngo yerekane ko Neva yishe n'igisirikare c'u Burundi, akaba yerisha igihugu, igitoro kikaba kitaboneka, igihugu kikaba cyaraguye mu gahundwe, abanyagihugu bakaba biyugaraniye ko muri kino gihe aho imipaka nka myinshi ikikije igihugu cy'u Burundi nyine yose yugawe, abarundi bakaba bariho nk'abapfunze. Ivyo byose Reverien Ndikuriyo nyine akaba yagira ngo abikorere ko co bikoze na Neva nawe nyine ntago ariko aratora itiro imbere ya Reverien Ndikuriyo, ariko araca ku biti no ku mabuye, aho twababwiye ko hari abajenerali yikoze ko cyane cyane General Jules Ndihokubwayo bagiye kugarukanwa mu gihugu c'u Burundi kugira ngo afashe Neva kwikura ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yigaragaza yuko amaze
nk'ugiye gushikira intebe y'umukuru w'igihugu, mu gihe Neva nawe nyine afise ubwoba bwinshi yama yavuze yuko atabami babiri basangira intebe y'ubwami, umwe ngo aba ategerezwa kuvako maze akabisa undi nawe agatwara. Ibi biriko biravugwa biri buze guherera hehe? Ico bikoze bamwe n'abandi bariko baravuga yuko iki cuka ca politike kibandanije gutya ibintu bishobora kumera nabi cane mu gihe hataboneka abarundi bijunja n'ijambo ngo batabare. Banywanyi bacu kana ngo duciye dusozera yarageze ko reka aragarukwako cane, mu kandi kanya turaza no kubabwira andi makuru yihuta cane ariko aradushikira kuri iyo ntambara nyine, ariko tubabwire ibiriko biraba bivanye n'igitoro coba cyarafatanywe umushingamateka Shabani nimubona iyo dosiye Reverien Ndikuriyo nawe nyine akaba yayijemwo. Mu kandi kanya turaza kubigarukako vyose.